Urubatse ntubatse? Ya sinubatse. Eko. Ko mbona umenga usa n'umuntu umenga urafise ikibondo. Oya. Oya. Ntusa n'abafise ikibondo. Oya, sha uri kurandeba neza ndibaza nta kibondo ngira pe. Back from the dead. Twongeye kubaramutsa kandi tuvuga ati bwakeye cankwe mwiriwe bivanye naho muherereye cankwe n'amasaha muriko murabirako ino video novuga turacari muri ya suite cankwe gwa rukurikirane dusanzwe turimwo kumbure aho dusanzwe turi ngaha mu Kayanza muri province Kayanza murabona ko turi kumwe n'umwigeme ngaha aye mwiza cyane ameze fresh tugomba tumuganirize ari muri ya equipe ya ihejeje gutwara igikombe ca finale muri volleyball reka tumuramutse rero atwibwire hanyuma tutangure kuganira nawe turabaramukije. Ego cyane Jenny twa Kaze Erika nkina mu Gasaka volleyball club. Kubera ukina mu Gasaka volleyball club. Agasaka ni umugwi woba harimwo umukinyi dukinana ari we yoba yantanguje gukina volley nyene ntivyabindimwo niwe yashoye kubinshiramo yitwa Zidane niwo muntu akina nkumva ndishimye muri je. Wowe watanguye gukina ryari? Ndibaza ni nka kuko bwa mbere nakina football chanja muri volleyball kubera ko nabimbonye ko football atariyo ugatekanya ikine volley kubera ko yayinkundishije ndayikina ndibaza nayitanguye nka 2020 ou bien 19. Abantu bashoboye kubona muri terewe uri kurakina wari umuntu cangamutse umuntu kerebutse cyane mbe hajya ugiye muri tere nta kantu uba wamaze kwihereza wapi twe nyene biba bisaba ko ari gihe dukina tutafunguye hari n'igihe dukina twafunguye no musitwe twafunguye ndafungura bien numva shoboye aho ushitsa hamaze gukina nafunguye. Kumbe ibyo kurya ibifungwa bisigaye biborera? Oya niyo murare yanje. Ego nagira kumbure hari gihe usanga wanyoye ugasanga wagiye nk'ahantu baguhaye isombe mu gasanga basizemo akantu. Oya ndavyize no musi twagiye gufungura ku bantu bamwizirima ndibaza nta sombe bushiramwo akantu. Zijya swing wari ufise uri kurakina za swing nyene z'ukuryoherwa kubera muri ko muratsinda. Ego kuko n'umuzima busanzwe kenshi usanga ndumunya kavuye ukuntu ego abenshi bariko bararorera bakubona bavuga ati ujya mukobwa n'umunyamafiteri niki ibintu nk'ivyo ubwo ntibiva nk'ahantu ba warakuri. Ego ndibaza ni nkaho ndi umukobwa yakuze nkurana n'abahungu na quartier n'abamwe ni y'abahungu gusa umva nakuze nkurana n'abahungu kaca bambwiye ko meze nk'abahungu niyo mpamvu mbashaka kuba nk'abakobwa urumva cyane igihe tumwe tw'abakobwa genda bibasinyire ko naba nk'umukobwa bambone nk'umukobwa. Eko mufete benshi bakubona nkumva bavuga ati ujya mukobwa abona kure kumure wewe uri mu bakobwa babona mbare. Eko ndacangamutse ndabizi ndacangamutse ego uracangamutse mu nkino zose mu byari byo byose hariho hose niko mbameze nyene sanga ndumunyakavuyo hariho hose tu usanzwe ubaye. Je ubunya ndi Bujumbura quartier Uterere niyo sanzwe ndi mu mbere naba Ngozi ndi umunyengozi origin. Wiga mu kanga? Aya mashuri sanzwe nayize hagira here 2 ans eje shuri. Urubatse ntubatse? Ya sinubatse. Eko. Ko mbona umenga usa n'umuntu umenga urafise ikibondo. Oya. Oya. Ntusa n'abafise ikibondo. Oya, sha uri kurandeba neza ndibaza nta kibondo ngira pe. Oya. Witegura kugira nko mu myaka ingahe? Sha. Kugereranya. Sha sinzi from. Cyangwa bizimana. Ndibaza. Kurashobora no kubaka ukabura ikibondo? Ego. Ufite imana niyi bikora? Ego birashoboka imana ndayihitse negezwa kuronka ikibondo kuko irazi ko nkunda ikibondo ntegerezwa kuronka ikibondo. Usanzwe ufise umusheri cyangwa nta ufise? Umusheri umukunzi. Oya sha nibiraho. Ntibiraho? Nivyanje. Urabifise? Uramufise? Oya ico kibazo nshirishoye. None umuntu ushoboye gutanga nimero bokurondera?
oya uri kuridandaza yani nturi kwisoko nta fone mfise urakoze cyane tugushimire nabonye uri umuntu ukina neza kumbure we wipfuza kuzoshika he mu rukino rwa volleyball usanzwe ukina ku rukino sanzwe nkina me nakuze nkunda football nshaka kugera kure kuri football ariko bivanye n'ibintu n'intambamye yagiye mbonamwo navuze ati football kabisa niyo ya division yanje ari kintu nayishaka gushika ko mi football me ntibikunze kubera ko utagiye uri mu bantu basanzwe bakinira mu ntamba mu rugamba cyane oya sinigeze shika mu ntamba mu rugamba nagize mu deuxième division ego hari mu mwaka uyo hari mu mwaka wa 2021 ndibaza ego kubera iki wabihebye intambamye wahuye nayo yari intambamye zikunda guhura n'abakobwa ni nyinshi dufashe hariho abaperezida ubye abakoce bashobora gukoresha abakobwa babonye sinzi muri football kenshi abakobwa bakina usanga ari nk'abahungu baba bameze nk'abahungu yego baba bameze nk'abahungu nta gasura gasesuka baba bafise ya isura niyo usanga ari iy'abahungu rero we bakuzanye bakabona agasura pole sana aka energy karamusesekanye muga ntikahetse ya nibaze ko kagoga kandi okay hama muri football haba abakobwa isura nyene ziyobeye ego isura muga ntiziba zipinze ya ziba zigororotse pe me isura nyene ziba nk'iz'abahungu kuguru kw'abahungu iki nyene physique nyinshi muri bo basi baba babuze ibintu kanaka nyene kugira umuntu abeho gikora kugira ngo umuntu abeho kibari nk'icumukobwa mugabo ku muhungu aba ari umuhungu basi physiquement oya nyene niba habuze ibintu oya babironka bikwiye me by'abahungu nyene kandi ari umukobwa oya baronka ivy'abakobwa ariko nyene baba bashizemo physique nyinshi nyene bigatuma bahinduka ukundi kuntu nyene badasanzwe bari kandi abarundi barazi umupira wa football gose wewe uri kurabaraba ni kubera ko baba bameze nka Francine NIYONSABA uramunzi Francine ego ndamuzi menga murasa ya esha gusa nawe na sinsa nawe umenda mfana tu uramufana mugani usana sinsa nawe ntiwo kwipfuza gusa nawe da Francine oya icyo kibazo nje nishuye kubera ko gitinye yes kugitinya men kunyatasha nishuye ariko n'umurundi mwiza w'umurundi kazi umunyakaranga kazi ego n'umurundi kazi nkunda cyane yemera no kuba umurundi kazi mwenyewe akunda kuba ari umurundi kazi ego icyo ndagikunda kuri yowe to ego umukinyi kumbure wigira ko gukina muri handball urabira ko bujede yo barinde wo mu bihugu atari nko mu Burundi ndi umwana ibindi bihugu sindabikunda oya kutabikunda ahubwo basi ntubikunda sindabikunda nyene yego ndabireba bariko barakina nkareba bavuga ati tuno basi udakunda igihugu umukinyi basi nta mukinyi urabirako cyangwa ni découvration yawe umukinyi ndabirako ashobora kushira nyene nkumva ko ari uwo ndabirako ntabwo ari uwo mu kindi gihugu n'uwo mu Burundi ni umurundi ego yoba amaze gushika ibihugu ibihe amaze gukinamwo akatuzanira intsinzi mu gihugu cyacu cy'Uburundi sinzi neza me kwa ko nari nkiri umwana nakubwiye n'umukinyi dukina yitwa Zidane ego niwe mukinyi nkunda cyane kuko yabaye muri equipe nationale aho umukinyi n'indibaza byinshi cyane yawe yashize ku Burundi ubu rero niwe mukinyi ushobora kureba neza kagira ashobora kuvuga ati je shaka gushika aho yashitse nkana harenze kuko nawe nubwiwe n'ivyakunda ego tugushimire ku kanya wafashe kumbure uri kuraduha kino kiganiro ego namwe merci murakoze kuko iki kiganiro azoba ari amafoto aca kuri YouTube bita Madudu Pro TV kubera ko umwanya watujanye mwakinye inkino nyinshi tukuma dukamera agacamwa karaduherana muri appareil ariko kizoba ari kiganiro kiriko kiracamwa amafoto ngira uzogikurikirana nubwo azoba ari amafoto ego nta kibazo mama arisi kandi wohamagarira n'abandi bantu kuzoraba iyo TV mbe umvise ukuntu yitwa ego bayita gute okay
tubikuze Madudu Pro TV. Okay, Madudu Pro TV. Reka dusabe rero ubabwire abafanzi hariya cankwe abantu basanzwe badukurikirana ubabwire bagire s'abonner cyangwa subscribe kuri Madudu Pro TV. Okay, abakunzi ba Madudu Pro TV. Pro TV mugire s'abonner ou bien subscribe kuri TV. TV nziza cyane abateguzi babo beza cyane bita abantu ndasabye mukurikirana ikiganiro. Okay, Reka ngenda kubwiye akajambo kanyuma kandi ukishure. sawa. Uri mwiza. Merci nabyo narinze ariko Reka tumushimire unaduhaye kino kiganiro tuvuga ati mwe mwariko muradukurikirana mwakoze kumara no mwanya wose muriko muradukurikira murabona byari ibintu byiza. Numukobwa akumbure aganira neza w'amafyeri turazobereka utuntu tutwensorite twishi yagiye agira muri tele muzotubona muzokumirwa cyane muzoca mubaza ati eske wewe wo busereva mu kabara kahe cyangwa woba uri umwanimateri hehe muri boîte yihe. N'umuntu acangamutse cyane w'urukundo akeye mu maso. Mwakoze kudukurikirana naho ubutaha. Ciao ciao.